Twongeye kwifatikanya namwe kuri no musi uri hejuru mu kiganiro kigira 9 c'insiguro y'amazina. Turabasavye kongera kwama muriko muradukurikirana ku ma YouTube channel Mwarimu Mbope no kw'isoko na Mwarimu Mbope Facebook. Turabasavye rero nk'uko mwama mudusaba ko tubasigurira amazina yanyu, namwe muzokwame mukora j'aime, s'abonner canke suivre na partage nyinshi ku mazina badusavye kuri uno munsi. Izina rya mbere ni Etan, rikaba rifise inkomoko mu Giheburayo. Iryo zina rikaba risigura mu Gifaransa fort et courageux, no kuvuga mu Kirundi umuntu afise inguvu kandi akerebutse. Etan arangwa niki? Etan canke etani ushobora kurivuga uko uvyumva. Etan ni umuntu akunda gutera inkuru cane, ni umuntu adakunda kuba ari serieux, akerebutse cane, kandi umusportif adashobora kuba ari ahantu hamwe, akunda impinduka ku bintu hamwe n'udusha. Kikaba ikibazo kuri Etan kuko kenshi bimugora kwifatira imyanzuro y'igihe kirekire. Ikinezereje nuko Etan ari umuntu w'umwizigirwa, no kuvuga umwizerwa mu buzima bwa misi yose. Ni umushinga ntahe kandi yirinda cane gukorera inabi abandi, yanka cane gukomeretsa abamuri hafi, ikaba ari n'intandaro yo kudashobora kwifatira imyanzuro kubera ari umuntu cane uzosanga akunda abandi kandi w'amarangamutima. Izina rigira kabiri ni izina Audrey. Izina Audrey rivuye mu rurimi rw'Ikidagi Ethered, rikaba risigura la gloire mu Kirundi, amashimwe. Audrey yari igikomangomakazi c'Ubwongereza, yabayeho mu kinjana kigira ndwi, akaba kandi yari umweranda mu babayeho, ariko bikaba bivugwa neza yuko yafashe ku nguvu na se wiwe, bigatuma ashobora kuba yohunga akava muri ubwo bwami bwa se, akaza kwibera nako akaza kwiyubakira ico twokwita couvent, cyangwa se ahantu haba abantu bihebeye Imana. Nawe niwe yaciye aza kwibera bikunde ashobore kuba yohunga se wiwe. Izina rigira gatatu ari naryo rya nyuma kuri uno munsi uri hejuru ni izina Audric. Izina Audric ni izina ry'abana b'abahungu, rikaba risigura vieux et puissant, mu Kirundi ashaje kandi akomeye, canke umusaza akomeye. Audric ni umuntu yikwegirako, akenshi ari satuntu twanje, yikunda. Ivyo bigasigura ko uburyo yitwara mu kibano usanga ari umuntu yamana amakenga ku bandi, adapfa kwizera umuntu wari we wese, kandi anabirinda cane. Audric ni umuntu atoranya kandi uzosanga yibabaye cane kurusha abandi mu kibano. Murakoze kudukurikirana, turabasavye kwama mukora j'aime, subscribe ku ma YouTube channel yacu no kuri Facebook, bikunde kuba mushobore kuba mwoza muraronka buri kiganiro cose gishasha kibonetse kuri uno munsi. Murakoze.